Hello guys, bakunzi ba FBTV. Murameze neza, je meze neza cyane. Ndazi mwari munkumbuye. Ibintu nibisanzwe no musi rero nazanye na vibe nyinshi aho muza kubona ibintu byinshi bitandukanye. Kuri micro mwa musanzwe mumenyereye ni Kersi Daxine irishura la no stress la no beef again mon équipage la kadu in the vibe manager in the motivation. You are welcome. Andababwiye yuko no musi turyoherwa aho nashoboye kugenda. Nishikiye numve kuri terre. Ndashobora kugenda ndavuga ati narumvise ikigo cyitwa CCF ntegezwa kwashika kugira ngo ndabe ivyo bakora nyene ko batamenze. Murabibona abaza kubona ama image atandukanye aho muza kubona ama piano mubone guitar mubone ingoma aho turi kumwe n'ababate abasanzwe bakora ibintu neza. Hari abama bababona gusa no munsi nyambo utari bwababone uraza kubabona. Rero tuza kuba turi kumwe na cyane umwubaha niko navuga usanzwe arongoye ico kigo nyene muri kino gihe aho asanzwe yigisha n'abandi benshi batandukanya. Tuza kuba turi kumwe na Armeri Dive aho tuza ko turi kumwe na Faxel hamwe na Kion ndetse n'abandi baza kugenda bidondora aho muza kubabona ko ari abantu basanzwe bakora ibintu neza cyane. FBTV iri kukivi c'Uburundi. Rero atagutinda murabizi yuko time is money. Dukoresha umwanya twakira ubusanzwe arongoye ikigo CCF. Ni sawa? Ego ni sawa ndashimana. Mumeze neza? Prema turatwika turi hano turashima. Kuri FBTV washobora kubaramutsa wongera ubidondora. Ya bakunzi ba FBTV ndabaramukije. Akazina ni Justin Burundi, director music wa CCF Centre Culturel Famille de Jaba. Ndanezere no kubabona imbere yanyu, murakoze cyane. Ati ndanezere no kubabona imbere yanyu. Ni kuri FBTV urumva nyamba ibi bintu biza kuba bimeze fresh. Uze kwandika muri commentaire ugira like and subscribe. Rero si umwarimu gusa novuga directeur kwa asanzwe nabigisha, siwe gusa turi kumwe aho turi kumwe na benshi batandukanye. Benshi mwage murabumva amazina nkitangura aho turi kumwe n'ubusanzwe akora novuga avuza ingoma avuza ingoma aho novuga yoshobora kwidondora nawe nyene kugira ngo ashobore kuramutsa abakunzi ba FBTV. Hello guys, bakunzi ba FBTV, nitwa Demersi Irumva. Nkabansanze mvuza ingoma mu batera. Nkabansanze kandi nkora ibintu bya photography kubanzi kuzina rya Demero Photography. Ego ndabaramukije cyane. Kabisa akaba aturamukije ati asanzwe nkora ibintu byinshi bitandukanye. Umva ko twagendeye ugwaruka nyene ategezwa kwivuga nkuko bisanzwe. Rero ku ruhande rwanje gusa nari gutangura d'abord les femmes mais nta kundi araza kunyiyanganira. Ngira ndamuramutse umwigeme ari iruhande rwanje. Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Ushaka jukeze urazikuririmba? Ati ndagerageza ushobora kuramutsa abakunzi ba FBTV abariko baradukurikirana muri no mwanya wongera ubidondora. Hello bakunzi ba FBTV, ndabaramukije mwese. Haba nkaba nitwa Faxela, nkaba ndyohewe kuba ndi kumwe nawe. Okay, akaba aryohewe kuba ari kumwe na no musiro. Ni vibe, it's a vibe nkuko mubibona. Abatanguye ikiganiro muraza kubonamwo ukuntu twa vibinze no kumpera turaza kuvibinga. Akubite ingoma avuze guitar bakubite piano ewana ibintu biza kuba ari fresh cyane. Rero nagira mbanze gato mbaze usanzwe arongoye CCF. Ambega ngaha kuri CCF uwo kumva iki kigo hakuru tuza gusanga mwiki muri rusangi. Murakoze cyane. Umuntu wese ukumva ati CCF canke Centre Culturel Famille de Jaba ni kigo ndangakaranga gitanze twigisha umuziki live ndetse tukigisha n'umuziki ndangakaranga haba uri moderne cyangwa ubu cyangwa wa kera. Nkuko muza kubibona muraza kubona inanga, muraza kubona ikembe, muraza kubona ama instruments traditionnels nkuko mubona ama instruments moderne uyu munsi. Rero uwo kumva wese ikigo ndangakaranga Famille de Jaba yumve yuko ari ikigo cigisha umuziki wa kubu n'uwa kera. Ikindi naco twabamenyesha inyuma y'ikigo canke inyuma yo kuba twigisha umuziki, kino kigo gisanzwe
ari ikigo gisanzwe kirimo ibitabo byanditswe n'abanditsi batandukanye, aho tubayagira umucanka, aho tubereka igitabo cyanditswe na boss wacu Cimirije Jaba, Indataburundi, igitabo cyitwa Les Actes de l'Exil, aho tutumira umuntu wese yifuza kugisoma kuyoza akakigura aha ku kigo nyene CCP gisanzwe giherereye ku ibarabara rya mbere mu Gituro kuri radio RTBB, arashobora gushika akacigurira akacigereza imuhira. Igitabo ciza cyane kituyagira amagorwa yo mu buhungiro, umuntu wese yogisoma arashobora kwigiraho akamenya yuko apare kuba ari mu magorwa ko ashobora kumenya ukuntu yavamo mu buzima bwa misi yose. Rero murahawe ikaze kugigura muri benshi cyane, igitabo cyuzuye ubwenge, igitabo cyuzuye impanuro nyinshi cyane duhura mu buzima bwa misi yose. Murakoze. Kubagiye barakurikirana ibiganiro bitandukanye ngaha nyene kuri FBTV, ndazi ko tugeze kuba tuvuga ico kiganiro ivyo twosangamwo aho giherereye. Nizere yuko abaza kuba bafise utwo tubazo baza kugenda baraba mu biganiro twagiye turakora ngaha kuri FBTV. Hagati yaho tuzagenda turavanga kugira ngo n'abasanzwe bariko bariga ngaha, twabonye yuko hariho abasanzwe bariko bariga, novuga ubanza ukatubwira nk'igitigiri coba abamaze kuba baje kwiga ngaha, ndetse n'igihe uba watanguye kurongora iyi centre culturelle. Ego murakoze. Ikigo twavuga yuko kitamaze umwanya muremure, twavuga ko kimaze amezi 3, ariko abo twatanguye buke buke, twaratanguranye n'ababiri, harimo Faxera na mukuru we yitwa Charlie, inyuma yaho haraza witwa Divin yiga bass, haraza umukurikira mu nyuma yitwa Kilion kuri bass, n'abandi badashoboye gushika uyu munsi. Murabona Demers, novuga yuko ikigo uyu munsi gishobora kuba gishikana abanyeshuri bashika 10. Ariko rero twavuga yuko ataraha gusa twifuza kugera, turakeneye kubona urwaruka rw'Uburundi rwijukiye kwiga umuziki urwego rwo hejuru, tukabona atari 10 gusa, ariko dushobora kubona mu misi iza dushobora kubona abarenga 100 cyangwa 1000. Ati dukeneye kubigira international, hakaza kwiga abantu benshi tukabigira professional. Nivyo twifuza ngaho iwacu mu Burundi. Rero nagira mbaze de Merce, asanzwe ari umubate aho anakora n'ibintu bya photography, umva afise impano nyinshi azoshobora kwitunga. Anagira ndamubaze mbega ngaha uri kuraza kwiga, novuga wewe nga ikintu hakura, ikintu uvuga ati kiri so special, ubuvuga ati nasivye hariya no musi muri centre nza kuba numva meze fosana n'igiki. Murakoze cyane. Hamaso kuba tuza hano muri kino kibanza, d'abord premièrement la sociale. D'abord urashobora kumenyana n'abantu bari professionnel kandi ukagira inshuti zifise aho zo gushikana, kuko abajene benshi barafise ukuntu amarigara iki, mais nubwo peut-être ushobora kuba wabuze umwanya, ariko ukavuga ati omwe basingende hariya, hariyo ikindi kintu, hari indi ntambwe ushobora gutera mu gihe uje muri kino kibanza. Kandi ntibiherera ngaha, mu gihe washobora kuza muri kino kibanza peut-être washobora kuza kwiga ukabimenya. Rero umaze kwiga kuza ngaho ukiga ukabimenya, ntubushaka kugerera ngaha nyene. Il faut que nawe ucushaka mu mutwe wawe ukuntu ushobora kugera aho wifuza. Voilà. Nuvuga kuza muri kino kibanza no hanura nk'abandi ba jeune, vraiment it's so good. Biratesa gose, haba hari vibe kandi urisanzura, uriyumva uri amahoro. Peut-être nk'umuntu ashobora kuba yashikiye n'ama problem kaza hano, kenshi arakunda guhera vraiment. Sinzi kurumva hari abantu bavuga ati la musique, yani uri kurumviriza umuziki, ibibazo warufise naje wa stress yaciye ahera nkishikanga. Voilà, nuko rero urabisanga hari ibintu byinshi rero biza birahindagurika, nk'ibintu bimwe na bimwe ushobora kudatahura. Urabusanga bage turetse nk'ubu dufate par exemple nka jewe mu photographe, ushobora gusanga ngaha peut-être ntibari babizi ko no photographe baciye babimenya, nabo baca bakura ubundi bumenyi. Barashobora kuvuga ati okay, kuri mu photographe bigenda gute koma, ugasanga muri ko muramenya n'abantu bafise ahandi hantu bazogushikana kure. Hano muri kino kibanza rero haraduhera icigwa ciza cyane, kuko turahakura ibintu byinshi,
kuba tuza muri kino kibanza tukagira umwete wo kuza ngaha nuko hari ikintu tuhabona gishobora kudushikana imbere. Ati hari ikintu ndahabona gishobora kunshikana imbere like a vision. Rero novuga yuko ugwaruka gose d'abord turiko turarutumirira kugira nyamba ari ikintu ukunda ushobore kuza ati ukagiha umwanya ati reka nkore uku nshobore kwiteza imbere umva yuko the merci avuga ati ntabwo nshaka gukora bya bintu bigarukira handi nyene mu kuryoherwa oya ndafise vision. Reka rero ku mwigeme wacu nawe dushobore nawe ashobore kutubwira Faxela ukuntu ukiza ngaha tumenyereye abigeme benshi ndazi no ngaha ntabwo ari abakobwa benshi bitabira kino kigo ndazi araza kubitubwira directeur. Nka wewe umwigeme nigiki wumvise ati kigufoshinga ati reka ngende hariya hantu vyagenze gute wavyiyumvishijemo canke ni kumwe abavyeyi batubwira ati utegereza kuja kwiga biriya bintu vyanka vyakunda ni wewe nyene ni talent yawe wumvisemo ati ntegerezwa kuja hariya vyagenze gute muri make nyene tumenye agastory ko vyagenze. Murakoze jewe kuva kera namye nkunda piano kubera nsanzwe yiga piano hama ndumva papa ariko aratubwira yuko ngo hari ahantu bavyigisha hama rero turamusaba yuko natwe twoshobora kuza kwiga twemerera turatanga kuza rero kwiga umuziki. Umaze gutangura kuza kwiga ntiwigeze wumva wocika inegati no musi ko ari kwa gatandatu reka nsibe nigire hariya muri dote kwa Kanaga? Oya ahubwo sivye narumva mbabaye rero umva ko ari ikintu mbuze. Ati ndumva ari ikintu mbuze none kuba uvuza piano ntitubimenyereye kandi burya nico tutazi ngaha mu Burundi urinze uba uvuza piano uza kuba producer tuza gusubira ba John ba element bari twara dukura hariya hanze tuza kubasanga ngaha iwacu mu Burundi. Rero nashaka wewe utubwire kuba utanguye kwiga piano ntiwoba uriko uratumwanya canke ari nko kuryoherwa gusa nuzenya de merci yatubwiye ati jewe ndafise vision ukuntu uko dushaka nawe utubwire eske uzoguma ubibandanya ari abantu bamaze kubona ati namenye iki c'est fini canke urakeneye kuzobivyaza umusaruro? Nandi ndakeneye kuzobivyaza umusaruro. Ukavuga ati ndikana kasanzwe ngira piano ukuntu abantu bakagutumira ati ibintu azoba ari fresh sana ndabivyaza umusaruro muraza kumubona mu mayesere no mwigeme azi kuvuza nyene urumva cyenda naryohewe basi uzonyigisha. Jewe rero ngiye kumenya ibintu byinshi bitandukanye bidasanzwe. Atugarutse kuri directeur wa Shefi nashaka atubwire mwa bino bikorwa yatubwiye katagihe kinini bamaze bakora gusa arashobora kuba amaze nko kubona haba intambamyi canke akarusho. Duhere ku karusho ntituje mu bintu bibi dore ku karusho nk'akarusho maze kubona ukavuga ati bino bintu vraiment I'm proud kuba ndabirimwo. Akarusho ndakabona nuko ugwaruka rwacu aba bose bari ngaha abariko nabo bagiye barafasha mu mayese yabo bavuza baje kwiga kwa no musi wari umunsi wo kwiga nyene twashitse kuri terre. Akarusho uri kurabona mwa bino bintu nakahe? Murakoze cyane. Akarusho ni kanini nkuko nabwiye by'ukuri tugitangura twabona umenga gushika bizotugora ariko twatanguranye na gitari imwe na piano imwe ariko murabona ubuko dufise amapiano ashika kuri 3 dufise ingoma dufise amagitara akwiye novuga we ubwa mbere uko aho tugeze uyu munsi turahashima kuko twarateye imbere. Hama ikindi naco twavuga nka avantage muri bano banyeshuri nyene twagiye tumenyana usanga bidufitiye akamaro kuko hari bamwe turabigisha nabo tukabigira ko ibindi nkuko Demerse ababwiye urabona haraho dusanga n'andi talent ugasanga asanzwe akora ikindi kintu ugasanga apart canke akote yino musique hariho ubundi bucuti tugiye tugiranira canke hari ubundi bumenyi tugiye twungurana. Rero navuga yuko
kino gikorwa ari ngirakamaro kuri jewe ndetse ari ngirakamaro ku banyeshuri. Ati ni ingirakamaro kuri jewe, ni ingirakamaro no ku banyeshuri. Woshobora nko kutubwira basi izindi ntambamyi zishobora kuba muhura nazo haba mu bikorwa urazi nta vyama vyera ngode? Ego. Ndabizi. Okay, nk'intambamyi zishobora kuba duhura mwa kino kigo, urabona yuko kenshi turashobora kuza hama turiko turakora tukahura n'ikibazo cyo kubura amatara. Urabona ko piano kenshi cyangwa amagitari dukoresha umuyaga nkuba, iyo ikatubera intambamyi, ariko ivyo ntibidutuma duhagarika, turaramiza canke abanyeshuri bagatangirwa n'imvura. Murabona ko turi mu gihe c'imvura, ugasanga biratuma baza bacerewe canke hageze gutaha bikabagora, ariko dufise wa mutima umwe wo kuvuga ati haba bigoye canke haba vyoroshe turakomeza malgré les défis. Voilà. Ati vyanka vyakunda tuguma twakoze ni ibintu bidasanzwe cyane. Ngarutse kuri Fatsera ndetse na Demerse araza kutubwira Kenya. Ni giki uba uriko urabona nko ngaha muri CCFI novuga ati iki kintu yaba gihari canke iki kintu turakwiriye ko novuga tukiduza, urumva nyambari kuvuza piano nyamba biriko birakorohera ukavuga ati umwigisha ariko aratwigisha nkumva ati atwigisha neza canke ati hari ibintu usanga nyene ntariko ndatahura. Woba no mu bisanzwe woba wisanzura iyo uri kuriga ukumva nyene uri muri vibe nkuko? Ego, iyo two twiga jewe kanje mwisanzura kuko fise nk'ikibazo ndamubaza monsieur akakwishura neza ikintu ukagitahura. Ni bisigura ko n'abandi cyane cyane nangaha murabigeme bingahe mubangahe muri ko muriga? Two twiga ni giki rero wotumirira nk'abandi bigeme bahora, hariho benshi baza kukubona batararonka ayo mahirwe yo kuvuga ati ndashoboye gukora kuri piano gusa bavyivuza. Ni giki wobabwira kugira ngo ntibacike intege, babone yuko impano zabo hariho ahantu ziriko ziraduzwa? Icyo nobabwira nuko abo bavyifuza bose kwiga bonyaruka ngahanye kwiga kandi ntibacike intege. Ndabateye intege. Ati welcome turabateye intege cyane umunyaruke. Ngarutse kuri Demerse yoshobora kutubwira yatubwiye byinshi bitandukanye, ariko hagati yaho shaka atubwire mbega ngaha sinshimye ukibaza directeur, sibiye kubaza ngaha aho bahasabwa iki kugira wewe winjire ngaha byarakoroheye canke ko mbona umenga muri Bakenya aho baharabayemo akanu ka mwana wa mama bimeze gute? Watubwira muri rusange eske ba Fatsera ba Ahmed na ba Dive ba Uwamahoro mwoba mwari musanzwe muzinanye cyangwa vyagenze gute? So jenga mukuza hano nani tout juste bangaha nyene mu Kamenge. Kuba mbangaha ari mu Kamenge Jean urazi mu quartier waravukiyemo kenshi uri maîtrise. Rero ikintu gihari vraiment je kuzanga ntambamye yigeze iba haba na gato. Kiretse ko gusa Jean hari aba jeune bakino gihe canke nk'abantu benshi aritora iki kintu akavuga ati ngo kijya kintu sinojayo ngo ndaronka umwanya gake. Mon cher ami ego birashika sidavyansi birashika umuntu akabura umwanya, mais à 80% 90% nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ati ngo hirya kintu nabuze umwanya wo kijambo. Umwanya ni wirondereye. C'est une question de priorité. Ni kuvuga ko atacushaka ntatushaka, ugishaka uragishaka uko iyi kintu gishaka uriyaranja tout moyen possible ukagira recherche mpaka cya kintu ugishitseko. Kandi ndashimira cyane Monsieur Justin aradufasha gose, yani ari relâché, yani nta bintu byo gupanike akora gutuka ikino genre ikintu cyose kuko ari gihe ndabizi ndajembire hora bishika nk'umuntu dufate kuza photographe akaza kumbwira ati ngo baduza gute ngo akakantu gasanga nakantu namweretse yarakibaye ndumva kumenguri umugabo vraiment ari hangana akavuga ati nta kimwe gira ukuntu nyene akaba nyene vibe nyene
akaba umuntu nyene mwiza yani ico novuga tout simplement turamushimira cyane gose ukuntu atwitwararika ukuntu adufata ukuntu atwigisha neza. Thank you so much. Urumva yuko iyo abariko bariga baryoherewe n'ivyo bariko bariga bakaba bafise umuntu ariko arabigisha avuga ati bimeze fresh tuba turi muri vibe ntaco buza ya vision faxera ashaka kugera ko nk'umwigeme yoshobora kuba producer mu myaka nta kibuza bitazogenda neza ndetse n'abandi nganda zibafise amayide menshi atandukanye nizere yuko no mu gusozera canke uko tuzogenda dukora ko aje naryohewe cyane nabonye nzoguma ngaha tuzoshobora kugira part 1 part 2 mpaka umwe wese agenda aravuga kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza gusa hagati yaho mu gusozera nagira mbanze directeur sanzwe arongoye ikigo CCFI mbega mubaza ngaha hakuru dushobora kumva ati uriya byaramworoheye bano byaraboroheye kuza nigiki coba gisabwa nyamukuru kugira umuntu ashike ngaha ayoba yitwaza akantu nyene cyangwa bimeze gute? Murakoze cyane hama kugira ngo wemererwe gushika hano mu kigo ngo ukurikirane ubumenyi ubwa mbere hoho no kuhashika no gutera intambwe ukaza hariho frais d'inscription usabwa hama na minerval ntidushimye kubivugira hano kuri tele mais urashobora gushika kuri bazoze ni box baraza ni box tukavugana hama bakabona guhabwa ubwo ruhuja rwo kubandanya ari ibintu byoroshye cyane gikuru n'umutima wo kubikunda maze ukabigira intego mu buzima yego ati gikuru ni kubikunda hama ukabigira intego mu buzima tubandanya rero dusozera nashaka ndakubaze cyane tubandanye tuganira kino kigo ego usanzwe ukirongoye gusa nashaka ucishemo utubwire ku muntu yoba yaraciyumviriye yarafise ndibaze barabikubwiye kwa uri directeur yoba yarafise iyihe ntego nigiki wewe washimye kumva nawe ucuvuga ati reka ndabijemwo ndashobore kubikurikirana hakuru nivyo shaka umbwiye. Murakoze cyane bwa mbere ho turashimiye umushinga ntahe Felicien Minani Sengyumva kuko niwe visionnaire wa kino gikorwa kandi niwe agishigikira buri munsi we yiyumviriye gutanguza kino kigo novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane nawe yarambwiye ati bivanye nuko yarasanzwe azi ko mfise impano avuga ati murashobora kuza mugahagarikira kino gikorwa kugira ngo gishobore gutera imbere nanje ndumva ati asize muri domaine hagiye hari umuntu aguterura akagushira muri passion yiwawe avuga ati aha na jewe sindi bumuhakanire kuko asize mu byanje kuko iyo yavuga ati ngo ndagushira mu muziki nkunda football nivyaye gukunda ariko yavuze ati ndagusize muri domaine yiwawe ujya gukora ikintu ukunda ni ibintu usanga biryoshye cyane nanje vuga ati as it is my passion let me do it nahisemo kubikora nkuko ari passion yiwanje rero kandi ndabimushimira kuko ikigura n'ukuntu kiko kiratangura hariho citation ivuga ati chaque patron a commencé comme un ouvrier umukozi wese yatanguye plutôt umubosi wese yatanguye nk'umukozi twatanguye buke cyane ariko ndabona yuko tugize ahantu hashimishije cyane rero no tumira umuntu wese avuga ati shaka kwiga muziki kudasigara inyuma y'abandi ashobora kuza nibisigura kuje kwiga umuziki ucawo umuvayo hari abantu bafata abanyamiziki nk'abavayo aha twese mubona turafise amashuri ariko tuvuga ati un pied dans l'école un pied dans la musique bisigura ukuguru kumwe mu ishure ukundi muri musique cyangwa ukuguru kumwe muri business yawe ukundi muri musique byo twifatanije turashobora gushika kure navuga yuko tuvuze ntitwoyamara guys jewe numva umenga twari kuguma dukora gushikana amaga gusa nizere yuko munyemereye nzoshobora no kugaruka tukagira part 2 part 3 ndazi bivanye n'ingene twakoze abantu baraza kubikunda ego barakunda cyane okay ati barabikunda cyane hagati yaho ndazi mwagiye mubona ibintu byinshi bitandukanye amapiano iki byinshi nabivuze ariko nashaka mbaze akabazo kamwe dusozera muri aya mezi 3 mumaze gutangura mwoba mumaze nko kuronka abantu babitura mvuga ati turashobora
gufata ati ibi bintu mugende kutuvugiriza ahanaka ukuntu murakoze cyane hama cyane cyane abafite ama mariage barakunda kuza kutwitura bagasaba yuko dushobora kuja kubavugiriza ka live music buri umwe wese ashobora kuba afite iki gikorwa ari anniversaire mariage dot cyane umuntu wese ashaka kuryoshya urubanza kuko uyu munsi kuvuza iradiyo n'ibintu biri hasi cyane ushobora gutuma ko centre culturel musicien muri centre bakaza gutwikira akantu kazima kugira ngo abatumire babashe kuryoherwa. mwabyumvise bantu mufise ama mariage ama anniversaire ugwaruka musanzwe muguma home muvuga muti ngo jumenga nta kintu na kimwe mushoboye kaze witure centre culturel famille de Jaba hama bashobore kugufasha impano yawe iduge ndetse ugume muri vibe ya vision yawe ahora wifuza kugera ko ishobore kugufasha. Nizere yuko ni twashobora kugaruka maze tuzoshobora kuganira ibindi byinshi bitandukanye kubera ko iyo uri kumwe n'abajene tuba dufise ibintu byinshi twovuga nitwoheza twotangura ku wa mbere tukageza na ryari. Nizere yuko tuzosubira no mu kindi gihe wakoze kutuganiriza. Thank you so much mwakoze directeur. Nanjye ndabashimiye cyane. Hari nizere yuko washoboye kuryoherwa na kino kiganiro. Ndashima cyane gose. Nitwagaruka muzoshobora kuduha ikaze. Abana tuzobashirira ko kabisa n'akazi kenshi. Thank you so much. Nizere yuko behind the camera tuba turi kumwe n'umuntu ariko arabikora neza. Ndasaba mu gusozera muzobibona mu gusozera tugira dukore ikintu kiri so special nyene romva tubasige muri vibe ntimusige mwijiriwe hama ibintu bize kuba bimeze neza. Muraza kubibona ariko ngira amazinda basezere hama turaza kugaruka tubaha ibintu bimeze neza vibe in the vibe. Kuri behind the camera twari kumwe na Deborah jewe kuri micro ambandi Kersi Daxine Irishura la no stress la no beef again mu equipage la katu in the vibe manager in the motivation bacu atuti ndabakunda sana. Thank you so much. Nizere yuko muza kuryoherwa mu bandanya amu vibinga shimire cyane directeur wa CCF shimire Faxera shimire Dive shimire Armeri shimire uwa mahoro shimire gushimira ubusanzwe avuza ingoma aho yatubwiye byinshi bitandukanye. Nizere yuko no mu kindi kiganiro azoba iri bintu ari vibe sana. Thank you so much. Tugenda muri vibe in the vibe chu chu chu.